Amahoro amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure higushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya kumwe natwe ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza ngaha kuri no mbonesha kure tugushikiriza amakuru aba ariko avuga mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'agateka kazina muntu igisata c'inkino igisata c'indero igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe ndi butangura no makuru nkushikiriza iri tangazo rivuga ko bivanye n'utunenge twibonekeje mu ntonde z'abazokora rusansuma yimirije igenekerezo ryo gutangurirako inyigisho ryahindutse nk'uko biri mu itangazo ryasohowe n'umukuru w'ibiro bijejwe rusansuma kuri uwa 23 Mukakaro 2024 ivyo navyo bigatumwa nuko abajejwe rusansuma mu makomine basanze izo ntonde ziriko abakozi ba leta ndetse basanga hari n'amadosiye adakwije ivyangombwa ivyo vyatumye igenekerezo ryo gutangurira ko inyigisho ryungururizwa kuwa 25 Mukakaro 2024 nayo kandi mu bindi ni inkuru ibabaje ni inkuru hiteye agashavu ni n'inkuru kandi ibabaje cane abahejeje kuyumva Aritemo Simbananiye yashengeye ambasaderi Aritemo Simbananiye yashengeye Aritemo Simbananiye ni umwe mu bategetsi bagize uruhara rukomeye cane mu myaka 15 ya mbere y'u Burundi bumaze kwikukira nk'uko yavyanditse mu gitabo yasohoye mu mwaka uheze Aritemo Simbananiye niwe mutegetsi wo hejuru yari akiri muzima mu bariho mu gihe c'urwimo rwo mu mwaka w'1965 n'urwo mu mwaka w'1972 izina ryiwe ryanditsweko vyinshi ryavuzweko vyinshi Aritemo Simbananiye vy'ukuri ninde Aritemo Simbananiye yavuga ko atazi neza umwaka yavukiyeko ariko yagereranya ko hari mu mwaka w'1935 yavuka muri komine Matana mu ntara ya Bururi yari mu ncabwenge za mbere z'abarundi yize muri kaminuza yo mu Bubiligi Université Catholique de Louvain arangiriza muri kaminuza yo mu Bufaransa Université de la Sorbonne mu gisata c'amategeko mu mwaka w'1962 akirangiza amashure mu mwaka w'1965 Aritemo Simbananiye yashitse aba umuyobozi mukuru w'ubutungane muri Nyakanga umwaka w'1965 umwami Mwambutsa yamugenye kuba umunyamabanga wa leta ajejwe ubutungane ni ukuvuga secrétaire d'État à la justice inyuma y'ukwezi kumwe agenywe muri ayo mabanga niho muri Gitugutu umwaka w'1965 hageragezwa kudeta ya mbere mu Burundi umushikiranganji wa mbere Leopold Biha araraswa bikomeye ariko Imana irakinga mu nyuma ararabuka mu nyuma aravugwa arakira ikirimba c'umwami kiraterwa ariko umwami ahava aratabarwa n'abasirikare inyuma y'iryo geragezwa rya kudeta hari abategetsi batari bake baciriwe imanza zo gupfa barimwo umukuru w'inama nshingamateka Emile Bucumi n'umukuru w'inama nkenguzamateka Joseph izi manza ziri mu vyabandanije gukomeza impari n'indyane mu Barundi mu gihe Aritemo Simbananiye ari mu bafashe ingingo zikomeye z'ico gihe mu mwaka w'1966 Aritemo Simbananiye yagenywe n'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye kuba umushikirangoma w'ubutungane ubutegetsi buhindutse uwo mwaka nyene Aritemo Simbananiye yaragenywe na perezida Michel Micombero kuba umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika aranamara igihe abangikanije ayo mabanga no kuba umushikiranganje w'ubutungane uwo mwaka yarongewe ayandi mabanga kuko iperereza ry'igihugu ni ukuvuga Sûreté Nationale bene ivyo gusohoka no kwinjira mu gihugu ni ukuvuga immigration vyashizwe munsi yiwe mu bisanzwe Aritemo Simbananiye ari mu bagize uruhara rukomeye mu itembagazwa ry'intwaro ya cami n'umuzo wa Repubulika mu Burundi
muri Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi imigenderanire ya Perezida Micombero n'umushikiranganji w'ubutungane yaratosekaye. Aritemus Mbananiye yarabogojwe agira ko arapfungirwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba n'Ingozi. Muri Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani Simbananiye yararekuwe aca arasubizwa mu mabanga ahambaye maze agenwa kuba umushikiranganji mu biro vy'umukuru w'igihugu hajejwe imigambi ya leta. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na rimwe Aritemus Mbananiye yagenywe kuba umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, amabanga yabayemwo gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kane, mu nyuma agenwa kuba umushikiranganji w'indero. Ku ntwaro ya Perezida Bagaza, Aritemus Mbananiye yaraserukiye Uburundi muri ONU i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nyuma haja i Addis Abeba muri Ethiopia guserukira Uburundi muri OUA. Amabanga y'igihugu yayarangije mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani na gatanu, yoba yaranahunze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani n'indwi. Uruhara mw'igandagurwa ry'umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye. Inyandiko nyinshi cane ziremeza ko Aritemus Mbananiye ari we yatumye umwami Ntare wa gatanu afatirwa mu Buganda yongera aratahanwa mu Burundi muri Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri, aca aricwa muri Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri. Izo nyandiko zivuga ko Simbananiye yahuriye mu ndege na Ntare wa gatanu baraganira, umwami aramubwira urugendo agiyemwo mu Buganda kwa Perezida Idi Amin Dada. Ageze i Bujumbura, Simbananiye yoba yaraciye yumvisha Perezida Micombero itegurwa ry'ifatwa ry'umwami, yongera arungikwa i Kampala kuvyumvisha Perezida Idi Amin Dada. Mu mwanya muto, Aritemus Mbananiye yaragize ingendo hagati ya Bujumbura na Kampala, birangira Ntare wa gatanu ahenzwe ko agiye gutembera mu gisagara kimwe c'Ubuganda. Ahabwa indege ya Perezida Amin Dada n'uwujejwe kumucungera ubuzima, ariko birangira indege yururukiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura, hama ajanwa gupfungwa i Gitega mu ngoro ya se, birangira agandaguriwe mw'ikambi y'abakomando i Gitega. Mu kiganiro yigeze guha BBC, Aritemus Mbananiye yarahakanye ko ari we yateguye ifatwa rya Ntare wa gatanu, naho yemeye ko ari we yagize ivyo biganiro vyo kumufata. Yaravuze ko ata ruhara afise mw'iyicwa ry'umwami. Plan Simbananiye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na rimwe, Aritemus Mbananiye yaravuzwe cane mu mugambi w'ifatwa ry'incabwenge z'Abatutsi bava mu Muramvya ndetse na Jenda, bagirijwe ko bashatse gutembagaza Perezida Micombero muri coup d'etat yitiriwe Majoro Jerome Ntungumburanye. Ibi vyarangiye hari abaciriwe imanza zo gupfa, zo gupfungwa ubuzima bwose n'ibindi bihano bikomeye. Simbananiye yagirijwe ko hari mu bashatse ko abaciriwe urubanza rwo gupfa baca bicwa umunsi nyene rwasomeweko, ariko mu nyuma Perezida Micombero yahavuye atanga imbabazi abisabwe n'abategetsi benshi bo mw'isi. Ibi navyo nyene Aritemus Mbananiye yarabihakanye ko ata ruhara yabigizemwo na rirya atarakijejwe ubutungane. Ikintu gikunze kuvugwa cane kuri Simbananiye ni ico bita Plan Simbananiye, ivugwa ko wari umugambi wo guhonya Abahutu. Ibijanye n'uwo mugambi vyavuzwe ubwa mbere mw'ikete Komando Martin Ndayahoze yarungikiye Perezida Micombero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani. Abavuga uwo mugambi bemeza ko ari wo wateguye ubwicanyi bwakorewe incabwenge z'Abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri. Iki naco nyene Aritemus Mbananiye yaraciyamirije, anavuga ko abavuga iyo plani batarigera berekana aho yoba yanditse mu gihe yoba yarabayeho. Aritemus Mbananiye hajanye amabanga menshi y'igihugu. Amakuru yadushikiriye ejo avuga ko Ambasaderi Aritemus Mbananiye yitavye Imana hirya y'ejo muri kimwe mu bihugu vyo mu karere. Aritemus Mbananiye yashengeye ku myaka mirongo inani n'icenda. Muri iyi myaka yiwe ya nyuma yaserukiye ishengero Eglise Vivante imbere y'amategeko. Ambasaderi Aritemus Mbananiye hajanye amabanga menshi cane. Birababaje kubona igihugu kitigeze gishobora gushiraho umurwi CVR wizewe n'Abarundi bose, kugira ngo nka Aritemus Mbananiye hashobore kuyagira Abarundi ukuri kose ku vyo yabonye.
kumbure hakanasaba imbabazi aho byari kuba bikenewe, byose bigafasha kunywanisha abarundi. Mu gitabo ciwe ca nyuma Haitemo Simbananiye yavuga ko yipfuza ko habaho inzira nziza yo kunywana no kurinda ko hasubira kubaho ubwicanyi mu Burundi. Uburundi burahombye ko agiye adatanze icese inahe yiwe, hari umuco utazigera uboneka. Muri kino gihe c'ikigandaro turahojeje umuryango w'umuhisi. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru yari yanditse neza na neza ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije rero kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.